b'ibitangaza biriko yaboneka mu isi. Yesu ari hafi kugaruka, Yesu ari hafi kuza kugira ngo aze kutujana uko yadusezeranye ko azotujana mu ijuru. Imana yo mu ijuru nishimwe. Mwami Yesu n'abahezagire. Turashimira Imana kuba hano, turashimira Imana ko tumaze iminsi mu nyigisho z'abafonctionnaire. Twarabonye amajambo menshi yo guturemesha na cyane cyane kugira ngo tumenye ibihe tugezemo ingene bimeze, ibihe tugezemo ingene bigoye, ariko murumva yuko Yesu yaranejeje byose. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Tumaze iminsi turagendagenda, twaragiye i Bujumbura, twaragiye ntara ya Muyinga, ya Cankuzo, twaragiye no mu Kibuye, kandi naho twava i Nyamutobo baradutugiye kubaramutsa mwakiriyo ndamukanyo. Turashimira Imana cyane muri iyi minsi tugezemo. Ni minsi yo kwibukanya, ni minsi yo guhanurana, ni minsi yo kwigishanya kugira ngo dushobore gufata ingingo yo kubandanya urugendo twatanguye kugira ngo tuzoshika amahoro. Kuko mu rugendo hariyo byinshi, hari ibifashi, hari ibyo Satana tuburabuza, ariko ko yanesheje Yesu Kristo, natwe tuzogira gute? Natwe tuzomunesha. Uko Satani nta ubasha gifise, Satani nta ubushobozi gifise kuri twebwe, yaramaze kuneshwa. Yesu ko yamunesheje, natwe tuzobana kunesha. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Amajambo y'Imana duhejeje kumva n'amajambo y'Imana atwereka ko turi abahigwe, n'amajambo y'Imana yongera kutugarukana kugira ngo umuntu wese areme mu mutima uko turabahigwe imbere y'Umwami wacu Yesu Kristo, uko ivyo yagomba byose yarabidukoreye. Nico gituma tubwiriza kuraba aho tugeze mu kwizera no mu kwakira ijambo ry'Imana. Dafite ijambo ry'Imana tugomba kuyaga, ijambo ry'Imana ryanditswe hariya mu Mazaburi, mu gitabo c'Amazaburi kiriya gice ca mbere, tusoma umurongo wa mbere ku murongo wa gatatu. Igitabo c'Amazaburi igice ca mbere hariya umurongo wa mbere ku murongo wa gatatu, havuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, dahagarara mu nzira y'abanyabyaha, hicarana n'abacokoranye, ariko ibimuhimbara biri mu vyageze vy'Uhoraho, kandi ivyageze vyiwe nidashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azobaho igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomubera ko. Imana mw'ijuru nishimwe cane. Hano turumva abahigwe mw'isi. Iyo turavye mw'isi tubona abahigwe n'abantu barya ivyo bagomba, n'abantu banywa ivyo bagomba. Abo nibo bita abahigwe. Abahigwe n'abantu baja iyo bagomba, abahigwe n'abantu bidegevya, abahigwe n'abantu bafise kubaho neza. Niko ijambo ry'Imana riko riratubwira kugira ngo dushobore kuvangura abahigwe bo mu buryo bw'impwemu n'abahigwe mu buryo bw'umubiri. Murazi ishengero ry'Imana tubwiriza kuba abantu b'impwemu, turongorwa
ry'Imana mu Baroma kiriya gice c'8 ku murongo wa 14 havuga ngo Bibiliya iratwemeza neza mu Baroma yuko abarongorwa na muhemu w'Imana bose aribo bana bande, aribo bana b'Imana. Imana nishimwe cyane. Aha nawe yatumye ijambo ry'Imana abahigwe abaribo. Ingene tubwiriza kumenya no kuvangura abahigwa baribo. Hariho abahigwe mw'isi turabizi, ariko ngomba kuvuga abahigwe abakristo, abantu mu buryo bw'impemo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'iki, hahigwa umuntu atagendera mu nama z'abantu, hahigwa umuntu yamaze kwihana neza, hahigwa umuntu yamaze kuvavanura n'inama z'ababi n'inama z'abanyabyaha. Aha ijambo ry'Imana tubwiye ngo kandi adahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Biragoye rero muri iyi minsi iyo turavuga ijambo nk'iryo, si ukuvuga ngo tuvuze ngo adahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Oya, ijambo ry'Imana rigomba kutwireka ngo umuhigwe, umuntu atagendera mu nama z'ababi, ntashobora no guhagarara mu nzira z'abanyabyaha, ntashobora kuvugana n'abanyabyaha arya amajambo yabo apfuye. Uko uzosanga abantu benshi bashobora kwanduzwa, bari barakijijwe, bari barakiriye agakiza, mugabo ugasanga bandujwe n'abo bariko barayaga, bafise imvugo mbi, bafise ivyiyumviro bibi. Iri ijambo ry'Imana rigomba kutubwira abahigwe n'aba batagendera mu nama z'ababi kandi baticara n'abacokoranyi. Kandi ijambo ryavuze ngo ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho. No kuvuga ibihimbara umuhigwe wo mu buryo bw'impemu biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, biri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo rafise ingene ritwereka, ridutunganiriza, riduhanura n'akamaro k'abagenda batunganye bamaze kuba abahigwe mu buryo bw'impemu. Hanyuma ijambo ry'Imana twereka, reka dusome hariya mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, dusome kirya gice ca 3 kugira mwumve umuntu agendera mu vyagezwe vy'Uhoraho ingene biba bimeze. Igice ca 3 duca dusoma urya murongo wa 16 duhize ku murongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bifise ikimazi co kwigisha umuntu wese no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo abe umuntu w'Imana, abe ushitse afise imukwiye vyose, ngo akore igikorwa ciwe cose. Imana nishimwe cyane. Aho ijambo ry'Imana yatwereka kugendera mu vyagezwe vy'Uhoraho. Uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze ko umuhigwe ari umuntu agendera mu vyagezwe vy'Uhoraho kandi akaba yidashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Aha turabona ijambo ry'Imana ritwereka yuko ivyanditswe, iryo jambo ry'Imana mufise, iryo jambo ry'Imana rishaka kubahindura mukaba abahigwe. Niyo jambo ry'Imana ritwereka yuko ari ryo rishobora kudutunganya no kutwigisha no kuduhana, kugira ngo umuntu w'Imana aba afise ibimukwiye byose. Ijambo ry'Imana abahigwe, ijambo ry'Imana niryo ribarongora. Ijambo ry'Imana ivyanditswe vyera, ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa buhora, ubutumwa butanga ubushobozi. Ivyanditswe nivyo ijambo ry'Imana tubwiye ko arivyo tubwirizwa kwisunga no kugendana navyo mu minsi yo kubaho kwacu, kugira ngo bishobore kuduhana. Ibi vyanditswe biraguhana, mwarimu mutari kumwe na paseri mutari kumwe, ariko ari wewe nako ntagira atakwegereye. Ivyo vyanditswe vyera birashobora kuguhana, birashobora gutunganya, birashobora gutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo uwo umuntu akwiye afise
abahigwe n'abafise ivyanditswe vy'uhoraho. Abahigwe n'abarabira ku vyagezwe vy'uhoraho. Abahigwe n'abaraba ijambo ry'Imana. Abahigwe n'abaraba ubutumwa bwiza. Nico gituma ngaha Bibiliya iriko iratwereka ingene abahigwe bameze. Twabonye hariya muri Zaburi, hariho n'ikindi ijambo ry'Imana riko riratubwira hariya mu gitabo c'amazaburi ca gihe ca mbere aho twamye. Dusubireyo gatoya tongere twibukanyeho amajambo y'Imana. Zaburi kijya gice ca mbere niho tuza gusoma ayandi majambo y'Imana ariko aratwibutsa. Dusome hariya muri Zaburi kijya gice ca mbere, dusome ku murongo ukurikira. Umviriza, umuntu yamaze kuba umuhigwe, atagendera mu nama z'ababi, adahagara mu nzira z'abanyabyaha, aticana n'abacokoranye. Umva ingene ameze. Ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima, ku murango no mw'ijoro. Imana nishimwe cane. Ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, vyo ashira ku mutima, ku murango no mw'ijoro. Hanyuma rero iyo ivyo abikoze, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomubera kuno. Imana yo mw'ijuru nishimwe cane. Ni ukuvuga ivyanditswe vyera, ijambo ry'Imana, uwemeye kurikurikiza, ukurikira ivyanditswe vyera, azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Ni ukuvuga ngo azokwama igihe cose. Mwabonye ngaha twabonye abantu benshi bagiye hariya bariko barerekana ingene bakorera Imana. Ni ukuvuga niba ijambo ry'Imana ritubwira iyo umuntu yamaze kuvavanura n'ivyo vyose bimutera ivyaha, akagendera mu vyagezwe vy'uhoraho, akagendera mu ijambo ry'Imana, azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco. Imana nishimwe cane. Kuko ijambo ryayo tubwira ngo abagendera mu ijambo ry'Imana no mu busaza bazokwama bama. Imana nishimwe cane. Rero Imana iradukunda, nuko umwe wese yokumva akumva ati jewe ndi umuhigwe. Ndi umuhigwe nabitewe nuko nakiriye ijambo ry'Imana. Ndi umuhigwe nabitewe nuko nihanye ivyaha vyanje. Ndi umuhigwe nabitewe nuko ngendera mu vyagezwe vy'uhoraho, kandi ivyagezwe vy'uhoraho akavyosha ku mutima, ku murango no mw'ijoro. Imana yo mw'ijuru nishimwe cane. Kandi murumvise ngo ico azokora cose kizomubera. Abagendera mu vyagezwe vy'uhoraho, ababishira ku mutima, ku murango no mw'ijoro, bazoba nk'igiti gitewe hafi y'amazi, cama igihe caco, n'ibibabi vyaco ntivyigera vyuma na gatoya. Nico gituma aha abamaze kwakira uhoraho, abagendera mu vyagezwe vy'uhoraho, murabona iyo mugiye ku migezi mukaraba ku myonga, muramusanga ibiti. Naho izuba ryokwaka, naho izuba rwoba rwinshi, biguma bitotahaye kuko biri hafi y'amazi. Nico gituma ngaho ijambo ry'Imana ryo riko riratwereka yuko abantu nk'abo bazoba batewe nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, nk'igiti gitewe hafi, cama igihe caco. Ni ukuvuga ibibabi vyaco ntivyuma, kandi ngo ico azokora cose kizomubera kuno. Imana yo mw'ijuru nihabwe icubahiro. Imana yo mw'ijuru nishigwe hejuru. Nagomba dusomera mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo kiriya gice ca 5, dusome umurongo wa 11 kugira ngo turabe uhereye kera ijambo ry'Imana ryamye rigari rihindagurika, kandi ubutumwa bwiza uratwereka neza bukaturemesha kugira ngo dushengwe neza, tumere nk'igiti gitewe hafi y'amazi, hanyuma cama igihe caco, ibibabi vyacu bituma, kandi ico akoze cose gaca kimubera kuno. Soma hariya ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, dusome ku murongo wa 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, duhere ku murongo wa 11, ariko tubitahuye neza reka dusome guhera kurya murongo wa 3. Havuga ngo ati hahirwa aboro mu mitima yabo, ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Hahirwa abatunduye kuko aribo bazokwirurwa. Hahirwa
abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Hahirwa abafise inzara n'inyota zo kugororoka uko aribo bazohazwa. Hahirwa abagira imbabazi uko aribo bazozigirirwa. Hahirwa abafise imitima itanduye uko aribo bazobona Imana. Hahirwa ababanguranya uko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Hahirwa ababanguranya abahamwa baho kugororoka ubwami bw'Imana ari ubwabo. Wa murongo wa 11, namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakarabenganiza ibibi byose babampoye. Munezerwe muhimbagwe kuko impera zanyu ari nyinshi mw'ijuru uko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba kera. Imana yo mw'ijuru nishimwe cyane. Mbega murabonye abahirwa bariho? Mwabonye abahirwa bariho? Ijambo ry'Imana rigomba kutwereka ubutumwa bwiza bwa Matayo kugira ngo umuntu wese yisomeye ubwo butumwa bwiza amenye abahirwa bariho, hama nawe nyine yiyumve yuko ari umuhirwe asomye ijambo ry'Imana icyo riko riravuga. Hanyuma rero Yesu yabwiye abigishwa biwe ababwira ijambo rikora ati namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabarebeneza ibibi byose babampoye. Munezerwe muhimbagwe uko impera zanyu ari nyinshi mw'ijuru uko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere. Imana nishimwe cyane. No kuvuga twebwe ishengero ry'Imana, abantu bihanye, abantu bakiriye Yesu nk'umukiza wabo, abantu bamaze kuvavanura n'ivy'isi, abantu bamaze gutera umugongo ivy'isi, abantu bahisemo kwakira Yesu nk'umukiza wabo, abantu bemeye kugendana na Yesu no gukoreshwa na Yesu, abantu bemeye ko Yesu Kristo ari we ndongozi yabo. No kuvuga abo bitwa abahirwe. Birashobora gushika ko haba ingorane, ugira ibibazo uri umukristo, kumbure ukagira intege nke zo kwiyumvira ibindi, ariko nagomba nakubwire abahirwe n'abagendana na Yesu, abahirwe n'abakorana na Yesu. Kandi twumvise ngo namwe muzoba muhiriwe nibabatuka nibabanenaniriza babampoye uko impera zanyu ni nyinshi mw'ijuru. Imana yo mw'ijuru nishimwe cyane. Nicyo gituma ngaho ijambo ry'Imana ririko riraduhanura, kuko abakristo twaramaze kuba abera, twaramaze gutunganywa. Uno munsi turabahirwe bivuye ko twakiriye Yesu Kristo. Abantu bose bakiriye Yesu Kristo n'abahirwe, uko umukozi w'Imana yavuze yuko Yesu Kristo yapfuye akazuka, uno munsi ni muzima kandi twitwaje intsinzi yiwe. Imana nishimwe cyane. Murabona Paulo yari umuntu yagendeye n'abantu, yari umuntu yabaye n'abantu, ariko kenshi iyo ariko aravuga ashinga intahe yavuga ngo ishobozwa byose n'umwinkomezi. Imana mw'ijuru nishimwe cyane. Ni Yesu wenyine niwe dushoboza. Nicyo gituma muri abahirwe ko mwamaze kumenya Yesu. Nicyo gituma uno munsi muri abahirwe ko mwamaze guhitamo Yesu mukamukira umwami n'umukiza wanyu. Ivyo bibatera kuba abahirwe no kunezererwa kazoza kanyu, uko twebwe ahasi iwacu ni mw'ijuru. Turi mu rugendo rwo kuja mw'ijuru. Muri urwo rugendo tubwirizwa kuguma turi abahirwe bo muri Yesu Kristo kugira ngo twitegurire uru rugendo rwo kuja mw'ijuru. Naho mw'isi hari ibibazo, naho mw'isi hari ingorane, abakozi ba leta baravyumvise. Iyo turiko turaja isi yacu ingene iriko iragenda, ingene turiko turaca mu bibazo vyinshi no mu nyigisho nyinshi no mu nteguro nyinshi zogomba kuzimiza abakristo iyo batagumye kuri Yesu, iyo bataravye Yesu wenyene. Murandika ijambo ry'Imana ngo dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Imana yo mw'ijuru duhezagire. Mwibuke ko mwebwe murabahirwe, uko naho mw'isi ni muri ab'isi, uko turab'ijuru iwacu ni mw'ijuru, aho twiteze umukiza ko azova. Uko Yesu mu minsi itari myinshi turavye ibimenyetso b'ibitangaza biriko biraboneka mw'isi, Yesu ari hafi kugaruka, Yesu ari hafi kuza kugira ngo aze kutujana uko yadusezeranye ko azotujana mw'ijuru. Imana yo mw'ijuru
ishimwe kandi Imana yo mu ijuru ntihabwe icyubahiro. Nicyo gituma twebwe abamaze kumumenya, abamaze kumwakira, abitwa ishengero ry'Imana, dufise amahirwe y'ibihe bidashira. Uko ayo mahirwe twabonye ngaha mu isi abantu bahiriwe bariho, twababonye mugabo ivyo bishira, ivyo nibihera, ariko twebwe ubuhirwe bwacu nubwo ibihe bw'ubwira duhiriwe ngaha mu isi mu izina rya Yesu, tuzohirwa no mu ijuru. Imana yo mu ijuru ntihabwe icyubahiro. Imana yo mu ijuru ntihabwe icyubahiro. Imana yo mu ijuru kandi nibahezagire. N'aya majambo y'Imana, Imana yamwaye ngo tuvugane namwe mwese abayumvise. Imana nibahezagire, Imana nibaha umugisha. Tugomba dusenga Imana uwo bariho yicira urubanza abona ko atari umuhigo, yicira urubanza abona ko atizera neza ko Yesu yapfuye akazukana intsinzi kuri twese, hama tukaronka amahirwe y'ibihe bidashira, amahirwe tutazokwanka. Uko n'abavugishwa n'Imana nabo nyene bari bameze gutyo, natwe tunezerwe duhimbagwe uko impera zacu ari nyinshi mu ijuru. Imana nishimwe cyane. Turabona abakozi b'Imana bamaze guhagarara barindiriye wewe wamaze kwisuzuma wirabe mu ijambo ry'Imana ukabona nukwiye. Turaguhaye kaza kugira ngo ukwire umenye ko umuhirwe muri Yesu Kristo. Iyo wakiriye Yesu Kristo aca guhanira ibyaha byawe, kandi ibyaha byawe bitabihanagurwa ntibyongere kubuka imbere y'Imana. Uriho turaguhaye kaze niwe tujibutsa kugira ngo uyegereze Yesu. Yesu nagutabare kandi uve ngaha uvuga uti naje ndabonye ko ndi umuhirwe, ko nwakiriye Yesu nk'umukiza wanje, nabaye umuhirwe imbere y'Imana. Uriho rero turaguhaye kaze mwiyegereze Yesu, uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwegere Yesu Kristo, mumwegere ntimumutinya, ahubwo mumwegere. Uko ari hano agomba gutabara, agomba guha amahirwe uwo ari we wese yemeye kwemera agapfukama akaturisha akanwa ko Yesu ari umwami, akizera mu mitima n'uko Imana yamuzimukiye mu bapfuye. Ivyo bishaye muhagukira imbere ya Yesu, agaca yitwa umuhirwe muri Kristo Yesu. Nico gituma ikintu ca mbere gifasha umuntu kugira ngo ntagendere mu nama z'ababi, ntahagarare n'abanyabyaha, ntiyicaye n'abacokoranye, kugira ngo ibimuhimbara byose bibe biri mu vyanditswe vyera no mu vyagezwe Imana. Uca bugufi imbere ya Yesu, ubwo twararonse intsinzi, twararonse ubushobozi, twaronse Yesu adukunda, atwegera, adufasha, atwitwararika, kandi agomba kutugirira neza, na cyane cyane kugira ngo aduha amahoro n'amahirwe yo mu mutima, bituma dushobora kwizera no kurindira kwaza kutujana. Uko ari hafi kuza, aza kujana abamwizeye, aza kujana abarya bihanye ibyaha byabo, aza kujana abagabo bamaze kwemera ko ari abanyabyaha, kugira ngo bebwe mu maraso yiwe, amaraso ya Yesu nawe yozicaye icyo cyose. Imana yo mu ijuru nishimwe kandi ntihabwe icyubahiro. Uriho turaguhaye kaze, hitamo neza kwakira Yesu Kristo kugira ngo biguhe kuba umuhirwe, hanyuma guhera uyu munsi ntiwongere kwiganya no guhagarika umutima, ariko wumve ko Yesu wamwakiriye neza uzobura umuhirwe, kandi n'ijuru rizoba ari ryawe. Uriho rero kaze, utariho nawe twadusenga Imana, duhamagara abakozi b'Imana bashike hano kugira ngo sengera abantu bamaze guca bugufi, abantu bamaze kwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, abantu bagomba amahoro, abantu bagomba kuzoja mu ijuru. Tubasengere, tubasabire imbabazi imbere y'ijuru kugira ngo umwami abarabane ijisho ry'inyabuntu, ntarabe bya byaha baguhora bagenderamo, ariko arabe uko kwatura, ariwe barabe uko gushinga intahe, umuntu akava mu kibanza ciwe akaza imbere ya Yesu kugira ngo Yesu amugirire neza, kugira ngo Yesu amweze, kugira ngo Yesu amutunganye. Kandi Yesu ashobora kukoza ibyaha byose n'amazinda, ibyo wagendeyemo byose Yesu arabishoboye, kandi we yahawe ububasha, yaravyivugiye ko yahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Ubu rero bafise ububasha bwo guharira ibyaha, ubu bafise ububasha bwo gutanga amahoro, ubu bafise ububasha bwo gutanga amahirwe ku muntu. Rero uriho nugira ngo tubanyarukiye, turaguhaye kaze, ni wewe ijambo ry'Imana
kwibutsa ingene wohitamo kandi ugafata ingingo yo kwegera Yesu kugira ngo nawe ube umuhigwe nk'uko abandi bose babaye abahigwe uko bakiriye Yesu nk'umukiza wabo. Uriho rero kaze, uriho turagusengera, ariko utariho nawe twadusenga Imana. Turabona bene data bamaze gufata ingingo, turabona bene data bamaze guca urubanza ko bagomba kugendana na Yesu Kristo no gukoreshwa na Yesu. Imana yo mwijuru nishimwe. Reka dusabe umwungeri w'ishengero ashime ibiganza by'Imana bene data baciye bugufi kugira ngo abasengere, abasabire imbabazi imbere y'ijuru, kandi amaraso ya Yesu abagirire neza. Imana yo mwijuru nishimwe nihabwa icubahiro. Turamuhaye kazi. Dusenge Imana. Nyene icubahiro Mana nguru byagiye mu ijuru, izina ryawe ryubahwe cyane. Nivyo kuri iyo dushitse kubidukorera turahinda gashitsi, ugize iminsi tugaburira amajambo yawe menshi meza. None n'uyu munsi Mwami turumvise amajambo menshi, amajambo avuga ko Yesu yanesheje. Iryo jambo ni jambo rikuru. Umaze kunesha natwe twaciye tunesha, turaba abantu b'Imana. None rero bene data nabo bapfukamye hano bifuza kugera ikirenge mu cya Yesu, bagomba kuvuka ubwa kabiri neza. Hariho utuntu twabahungurukiye, hariho utuntu twabagiriye nabi, Satani yarabasinze ibishanga. None bagomba amahoro mu mutima, bagomba kuruhuka. Turabasabiye amahoro, turasabye mwemu wawe yera barongore, kandi amaraso ya Kristo abeze rwose, bagende batunganirijwe, bagende bararirimba, bagende bashima Imana. Urakoze Mana kubahariye, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu.